d'abord ni yangacha nanga gusora wewe genda adi turashwana ushaka dushwane wewe ndagutegetse genda rero itegeko je uma sitegeko uma ngenda bukebuke ukora basi genda jamuga sindakubwira ngo basi d'abord sindakubwira ngo basi ahubwo bari kuva nganda kugiriye nabi bato nategeko ririmo ivyo vy'umunsi umwe ntaho ndaguhaye naho nyene ndawukwimye ntaho ndaguhaye urabyumva neza kandi sigisabo ni itegeko sinzosubira ndabwiye ati tetwa ni tetwa ziba ni ziba ntunyepoze urumva umanze undenda guzugirene ndagutegetse ahantu muhiri wacu d'abord genda navyo wumva kandi navyo wumva genda gari dushwane kandi dusohoke wawewe oya ni bukebuke namanzaga abanyamanyama kwanza kuko siwe yanzanye nunga Inzira duserebo yanjye. nunga duserebo je nawe ivyo ukeneye kari kakademu karamufiriye bro iya mani genda dushwane Every story matters. Oh, hello guys, abakunzi ba TV nze kumeze bomeze neza je ndashima Imana. Wambaye bavuze ni hehe? ni ngahanye Twashitse. ego Nuwa. nurya Nuwa nyene? ego ndo qu'est-ce que ça va meze neza Ni sana. ni sawa yo mifutiki kwanza oya no stop kwanza mbwire kugira bunjitse kamera ngaha sivyo ni n'ityambere ibintu bibaye ngaha muhiri wacu biva ku kivre none nka muvyeyi wanje rinda zagasanga amakamera ari ngaho bisigura gute we twamaze meze kuvuga sivyo wavyuka utigeze unabimbariye na nimero yonje wari ufise umukoresha ubwenge sha bifuza nifuza nahizanye nyene n'ivyo wanje tu nta kindi ivyo bimeze gute kandi ntivyasaba ko ninda gusaba uruhusha mu bisanzwe ivyo bimeze gute vyanje naje kubaza igituma nyene ukunda kumbwira ibintu vyawe tu ngo murakundana sinzi rero ukuntu mwagiye gukundana kandi mwari abagenzi mugiye wambwira kare ko mwari abagenzi bari proche gusa nta kindi bon waramubajije Kersi wokwegera basi no gatonya tukugora. Tushaka tuvugana na kimwe utusubira hiyo. ubujaye niki Uyu ngo tuvugane nta emwe amajiko bineguza uyerembye ko yakuronde. none vyigeze mbarira Basi umugenzi basi muha agaciro basi uze muvugane gatonya. oya mbabarire Gatonya basi tuganire. Ntaco hadiri mubwira. mwaramubajije okay we ture yatubwiye yuko wewe nta kintu muhuriyeko muri abagenzi tu bisanzwe kandi my friend nawe niko wari wambariye nanje nico bituma nagiye kuvyemera akaba ari ikintu kimwe rero ibyaje nawe tunzose uzoyabyinjiramo kandi amajambo nzoza muravugana kenshi nzoyaha agaciro n'agaciro bafise urumva nta gaciro bafise burya ibyo je tuvugana je bifise agaciro jewe nawe tugeze ahantu kuri cyane gose vraiment ibyo tugezemo tugeze projet turiko tukora ama projet atandukanye menshi kandi y'agaciro niyo mpamvu tuza kumbwira ngo yarakubwiye ibi nibi nakuno muzana ngaho nkaza nkakwemeza neza nkabikwereka amahirwe ko tukundanye nene hama niyambia nawe ko ataco muhuriyeko bica bigenda gute ko jewe namubwiye yuko namubajije arambwira yuko wewe nawe ataho muhuriye sinzi rero impamvu none nimba yakubye ko ataho tuhuriye ujamwe nganiki None muri abagenzi murashobora gusangira umuhungu we kandi mwese muri abagenzi musoze murazinanye. jewe Yego. umviriza kubwira ikintu kimwe rero jewe wetu twakundanye kera kandi tuba friend kera paraporo y'untara namumenye nawe nyine bataranamenyana sinzi impamvu aje kumfujira ngaha muhira mbone ngo uri muhiri wanyu jewe nta kintu ngaho uri kurambwira sinagutinya ngo nukuri wanyu wowe rero ntugira intari ubwoba ega uri iwacu uri amanyama nayo ushobora kunzanira iruhande y'iwanje jewe urabizi aho uri muhira wasanze ngaha muhira
niyo mpamvu manyama yo mumanzi ko yapungu ndabwiye ati tetwa ni tetwa ziba ni ziba ntunye pose urumva umanzi undenda guzugirene jewe tunje ndabikudu je ibyaje nabone tutunje ndabizi niyo mpamvu utabizi rero nimba warakwamye mu rukundo endele mugaje ndaziko turuko ndiyo zunzi nyutaha rero hama ntabiri ndibaza bisumba ivyo none kuni gufira umko ewe mama horo kandi amahoro kandi muze muranura nabasha nkuze kusanga muhera kaza kumbwira ivyerekeye umuhungu mugo amenyenye hirya yejo naho twamenye kuva kombi yari gihe usanga nanye bamenye kuva aho mutaramenyana ko cyo bibaza ko wari we mwamenye kuva hakiri kare ndabizi nabonye narabizi niyo mpamvu rero uyamumenye kubera ngira jewe niyo mpamvu kandi namenye ko turi abagenzi mugasinzi ko acaza kuri ahubwo ni wivanze mu rukundo rw'iwanje kwenda kuwe kandi mugenzi wacu cyo kumudraga egasuya kudraza ndetse kato kudraga ujya ndetse kudraga jeje nyine niyo kudraga okay vuga kaje na mudraze ni bon ntacyo bitwaye ariko nimba nara mudraze akanyemerera kandi akambira yuko wewe mudakundana kandi atanagushaka uzomyegegwe kure iyo nico conyene numva no kubarira nta n'ikindi kuko ntumbone uko nimba nagusanze iwanyu nibisigwa kucumbira amajambo ushatse oya kandi cyo ndakwemereye sinzosuye no kubabona muri kumwe ivyo gusa ivyo birakwiye bana ko je ndi muto bana ko ndi muto ninye mama mugabo bwana tokanga je usindimo je sindimu ari nugusebura bimwe bya hatari ko musanze no muhira nuguseba mvuga ati akonika akobwa nabona kangana uko kansereburi sindabangura munini yangura byushe ibiki nibiki aho tani gipande kimwe niyo mpamvu rero nihanganira ndagusaba ikintu kimwe gusa nimba ushaka kumenya ko je nayo tukundanye zo mu munsi umwe ndakwereke sibyo nuzomenya ko dukundanye hama tuze ku mutima ndabona kumenga waramaze gupanika ivyo yo kurambira byo kushaka kunyereka ivyo by'umunsi umwe ntaho ndaguhaye naho nyene ndawukwimye ntaho ndaguhaye urabyumva neza kandi sigisabo ni itegeko sinzosubire kubabona muri kumwe n'umunsi wa rimwe adi uri gutegeka jewe daboro ahantu uri manzi yitegereza uri gutegeka jewe maruye rimwe kabiri gatatu wazunga icitako wagiye kandi ntunye pose anifisije mbone wagiye ariko nakubwiye ko utankanga kubera uri wanje sindahavuye nanje siniko ndagusaba nanje urabizi ndagutegetse ahantu muhiri wacu daboro genda navyo wumva kandi navyo wumva genda gari dushwane kandi kunyene hugayira kujya apfa ngaho wiruka n'utindiye genda adi turashwana none we tari ngaha nakubwiye ko none ushaka ndamushe ku mugongo ushaka ngirene basi so dusoke basi sohoka tuife none basi oya none iyo mikangisho yo sohoka ego mdemari serious mani manje kunira ngaha oya nitwaje gutera none we umwe mwavuga ko mwenza kunira ngaha nasohoke na mere ntava sanga ari ngaha Basi nimba we tari ngaha basi woshaka kugenda basi kuberi adi je uri bazi ko natwe turakina kanjije je na wewe ahora tukari wacu kanjenje nakubwiye ko jewe naje gukina na wewe none basi dusoke adi oya singende iyo mikangisho yiwe arayigumana uko nyene mugabo singenda gawe turutsikiri haba nuzi yaba wetu ndahaje none ngani haba ana mugirira nabi giro musangiye umugabo rege sijewe daboro ni yangacha nanga gusora wewe genda wapi singenda adi turashwana ushaka dushwane wewe ndabukebike basi ngo naje ndagutegetse genda rero itegeko jewe uma si itegeko uma ngenda bukebuke ukora basi genda jamuga sindakubwira ngo basi daboro sindakubwira ngo basi ahubwo bari kuva nganda kugiriye nabi Hato nta tegeko ririmo nta tegeko ririmo ariko bo basigiye itegeko uzunze iyo nyogenda ukuri kumaza umunsi wanje kwa bimaza mu buntu bw'uburofa gusa ko sinekanye ngane mu mvi wawe waza ko navuye hariya nje gufitana nawe ngaha ni umwanya wawe wazanye nakubwiye ukoro
genda n'izuba ariko rirambabaza simba nyene ku manza ko je umuntu nkanje ndashaka ko umuntu amenyene nawe ntibisigura ko aguma yireraza mu zuba mu mazuba ahubwo wowe genda nyene uze gembe ugira ivyo ushaka je nkanje simba shaka kuva ngamuhira sohoka nyarutsa oya siso ndamugirira nabi sohoka ndekurange ndabukebuke kerenge ndabukebuke bukebuke nkora iki mu maso basi manura wewe reka basi genda musohore 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 dusohoke agaki wawewe oya nibukebuke namanza agabanya amanyama kwanza kuko siwe yanzanye nunga duserebo je nawe ibyo ukeneye kari kakademu karamufiriye bro ariya mani gene dushwane ko mufisi ingeso mbi kubera shaka to hari ari wanyu kuri kuza kumara umunsi w'umuntu gusa mugira phone abindi nini bikiga jero razi ngaho ico mbona uwo mukobwa ari gihe usanga ibyo ariko arakubwira ari ibyo sivyo urumva hari igihe usanga ariko aravuga ibyo igihe hari je nzomurondera kimwe urumva ndamubaza ari igihe usanga ari vyavye bakundanye sivyo ntiwizere umwana w'umuhungu hari igihe usanga ariko araguhenda ko jewe ndamenyere mu bisanga vyinshi ariko sindabateranije ariko ndamenyere mu tuntu twinshi je rero ico mbona we nutahe sivyo nzokurondera okay n'umundi reka naye mugabo nari nabigufasha ukonye kubera ko wetu yaravyanse kandi n'uwo mukobwa yari yambwiye ko ari abagenzi tu atakindi by'urukundo bitarimwo cyo gituma rero nanje rero navyemeye uko rero gusa nyene reka umuhungu n'umwana w'uwundi ntiwamwizera sample n'ubundi nuko nyene bimeze wetaha je nzokurondera after ntacu abakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana ndabakunda cyane imana ibahezagire nta muntu wo kwizera umwana mu ngamba prisi wetu n'umuntu twamaze twafatiye mu bisanga byinshi binarenze urumva no mumva sinzi mugabo kandi sindabateranije membe yarahindutse ntawo bimenya Yesu abahezagire Every story matters.